bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabaramukije. Uyu munsi turabashikana mu ntara za Gitega na Burunga aho umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yaranguriye muri iyi minsi ibikorwa bitandukanye. Turanabacira ku mayange n'ivyaranze umunsi mukuru wahariwe imbonerakure wahimbajwe mu gihe umugambwe CNDD FDD wari kurigina imyaka 20 uri ku butegetsi. Turabaha ikaze. Ichivugo ingufu zacu ni ntangere mu gushikana Uburundi bwifashe muri 2040 buteye imbere mu bihumbi 2060. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yaritavye amatora y'abakuru b'imitumba. Yishikiye ku mutumba wa Musama asanzwe avukako. Ahari hazindukiye abandi bene gihugu bitabiriye amatora. Yishuye ku bibazo by'abamenyesha makuru yagize ati: amatora rero ayari yose arakomeye, ariko gusa ukumenya yuko amatora mwene aya ni nk'amatora yo mu muryango, ntabakwiye gutwara uburyo bwinshi, ndetse n'amatora yose mu ngahi wacu kubera dutorera mu mitumbi wacu nitwa dukwiye kurondera uburyo bwinshi buhambaye, kuko none kuva muhira ugiye gutora bitwara iki. Aha mitumba birashobora gushika bakitunganiriza amatora neza, irya senikaza gusiraba ingene biriko biragenda, tutiriwe turakoresha uburyo bwinshi. Ariko ni vyiza yuko amatora ategerezwa kuba kugira ngo turongorwe nabo twitoreye. Hanyuma igihugu murazi gihera hasi, gihera mu muryango. Ku mitumba rero niho hantu hambere herekanira ubutegetsi bw'igihugu. Iyo ku mitumba atabutegetsi bw'igihugu buriho, ataburongozi buriho, ucusanga abantu baba ubusimbira hamwe. Umuntu aronesha ntagire ubuvuga. Umuntu kuko murazi umuntu wari wese arikunda. Nico gituma haba umuntu nawe azaramama akumvikanisha abantu batase, nibwo burongozi tuba dukeneye. Ahandi mu bisanzwe ibintu vyogiye kwizone kuja kwikomine vyarananiranye ku mutumba, kandi nivyo twipfuza ko murabona ko uburongozi buriko buratera imbere cyane mu gihugu. Murabona ko abantu bose bakeye mu maso mu bijanye no kurondera indongozi. Rero ni vyiza ko abatogwa bashasha bokumva yuko kugira amatata ave ku mitumba aje mu izone, umukuru w'umutumba avuga ati ngaha n'ugiye ku izone ntacaza kuhatora kuko asimba avurika ko twari twagerageje kwitunganya hakiri kare. Nivyo bica bituma rero abantu badatumwanya mu bikorwa vy'iterambere ngo bariko baja kurondera mu sitanteri, vyiza vyoherera ku mutumba kugira ngo batere imbere. Mbega umukuru w'igihugu yiyumvira iki kubona abarundi nka bose batora umugambwe CNDD FDD asanzwe aturukamwo? Birumvikana kuko Uburundi murazi yo buva tuva mu ngorane, twari turi nk'abantu bari mu kinogo. No munsi rero twese dufise imbono kazozimwe, twese abarundi twese nukuva muri ico kinogo kugira ngo dutere imbere. Nuvuga twese dufise imigambi imwe. Rero abari basanzwe barongoye abandi umugambwe wari ku butegetsi, birumvikana kuvuga ngo wewe wa mudereva we wari kuranyonga imodoka kandi wayinyonga neza, ngo none ngo vamwe ngo haze uwundi mushasha, ntanazi niyo bihera, ntazi yo bigeze. Hajya rero ucubona yuko abene gihugu batanguye kubona umugambi umwe. Nukuvuga yuko twese imigambwe yose uravye ni imigambi imwe, kuko ni imigambi yo gukora Burundi mu bukene tujana Burundi mu gihugu giteye imbere. Rero birumvikana yuko twese dufise imigambi imwe. Bacara bati none uriko warasanzwe ariko aranyonga iyo modoka ko ari abigenda neza, twese tugende muri iyo modoka kugira tushike kuri ca gihugu giteye imbere. Rero ntitwotangara ko abantu bavuye bari mu migambwe myinshi gahiganwa, hanyuma bose nabo mu yindi migambwe bagaca batora umugambwe umwe. Hakujya rero mwoba muri mu modoka muve Bujumbura muje Gitega muri bus, hanyuma ugashika mu nzira bati mbega ninde yobandanya nyonga imodoka, utayinyonze nabi gacavuga bati unyene nawe anda bavuga tuje kurondera ubundi budereva. Je niko no bisigura. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarishikiye muri komine ya Kiganda iri mu ntara ya Gitega.
aho yashikirije musitaneri w'iyo komine ya Kiganda umupfasoni Diane Irakoze imbere y'isinzi ry'abavuka komine bari bakoraniriye ku kibuga ca Paruwase Munanira. Hari manuro nyanicubahiro umukuru w'igihugu yatekereye indongozi n'abene gihugu muri rusangi. Yarabibukije ko ari guhagurukana ingufu zose kugira ngo igihugu gitere imbere. Kwa bene gihugu bamaze gufata umurindi w'ibikorwa, harakenewe rero indongozi zerekana neza inzira umwe wese ariko ajamwo. Ubwa mbere nuko umwene gihugu wese yokora yisunze imbona kazoza y'igihugu giteye imbere. Ijya mbona kazoza rero nimugire ngo yavuye hagufi kuko yavuye no mu bikorwa vyanyu nyene. Ntushobora kugira urupapuro rw'inzira ngo uce inzira utabona bazoyicamwo. Twarabanje turabona ko abarundi ari abantu bakerebutse. Twe twararavye dusanga Uburundi burafise ibikwiye vyose kugira ngo iki gihugu gitere imbere. Ahubwo twari twabuze uburongozi bushobora kubitunganya neza vyaba ibikorwa canke ubutunzi bw'igihugu. Ubu dukeneye ko igihugu rero kiba ari igihugu kirimwo rutonde, kirimwo discipline. Musitantere rero ntuze wemere kwa bene gihugu bawe biyahura. Hariho abiyahuzi biyayura mutwe. Hariho abantu b'imboregwa kabaye batagishobora no guterura itafari. No ivyo byose nivyo byo gukurikirana. Emwe ivyo barazobiguhora musitana. Cyane bari kwirigara uzoba kure kwirigara ucubajana ahantu bakora ibikorwa. Komine ubura yironderera umurima mwiza baca birirwa bararima. Niyarima kabira dahembwa azocaja kurimiwe. Tuzoca tubafata tubajana kubakoresha. Umenye yuko uri pasitori ni wowe ufasha musitanteri kwigisha bajya urongoye mu ishengero ryawe. Ubigisha abantu bameze neza batonze. Mwebwe rero abagufisa amashirahamwe mwese ndabasavye mube ibishikizo by'abamusitanteri babura amatari mu guhimiriza abene gihugu. Namwebwe ncabwenge mwese abarimu ku mashure nimwe muje kwigisha rujya gwaruka mukagwigisha ukunda igihugu ntiruze rugwe mu mutego twebwe twaguyemo abakuze. Mumenye yuko musitanteri atwara intama, atwara abantu baciye ubwenge bashobora kumwunganira. Avuga rimwe mukumva gatanu. Yavuze ati duce imiserege agasanga maze guheza. Mugerageze rero mwebwe mube abene gihugu beza ntimuri intama, muri abantu b'incabwenge muzogamburukira musitanteri kandi twese turi kumwe twese birashoboka. Mugira urunani hagati y'indongozi na mwebwe. Indongozi ikora nabi ntimuze mutinye kuyishengeza. Nimuze mutinye indongozi ikora nabi kuyishira ahagaragara. Ishaka ikosore yase naho nta kundi. Umva ruca tuva tutigende umwene gihugu mu bandi na urongogwe mu bandi. Amaboko hejuru imigwi y'intambo. Nkuko yamayishikira ku kivi agatera intege abikorera ivyabo. Yarashitse ku musozi wa Nyarunazi ni muri komine ya kera ya Rutegama aho yagendeye uwitwa Benjamin Yokindi yateye ibiti by'amavoka birenga 1500. N'umugambi yiteguye kuronkamwo inyungu idasanzwe mu myaka mike. Mugabo arasaba leta ko yo kwitaho gusumba ico gitegwa. Icambere na mbere murabona ko uyu mugambi ari umugambi leta viriye hasi. Yuko turima amavoka, tukarima ikawa, tukarima n'ikawa ibintu ntibizokora mu bukene twebwe gusa. Bizokora mu bukene igihugu cacu. Kuko hazoba ico bita rentrée de recettes. En devise rero mu mahera yo hanze. Ariko uyu mugambi uragoye. Ico gituma nagomba gusaba leta iciye ku nzego zayo ama ministere nibiki bashireho banke agricole, ibanki iraba ibintu by'uburimyi cyane cyane uburimyi bujanye n'ibijya hanze. Zivoka zitwa ni variété hasi mu gifaransa, sivyo zera haciye imyaka 3. Rero bagiye muri ubwo bwoko bw'ayo mavoka bwa hasi nta ngorane ku myaka 3 ucutangura kwimbura. Na je izo zimaze imyaka 3 zo ngahaye
nk'ubuye ndafise umwimbu nzotanga izi nazo umwaka uza nca nimbura maximalement. Kwigenekerezo rya 27 Nyandagaro inama nshikiranganji yarakoraniye igitega irongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu. Ivyavuzwe muri make tubibwirwa n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima. Inama y'abashikiranganji yarakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 Myandagaro mwaka wa 2025 igitega kumugwa mukuru wa politiki irongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Kubera iyo nama yari inama ya mbere ibaye inyuma yaho hagenywe abashikiranganji bashasha nyiricubahiro umukuru w'igihugu yarabakeje kubera batowe mu bandi bakizegwa abipfuriza kuranirwa mu mabanga bagenywemwo kuko igihugu kibazeye ko vyinshi. Yarabasabye gukorana umwete mwinshi mu gushira mu ngiro impinduka igihugu kiriko kirinjiramwo. Yaribukije ko leta ari imwe kandi ikora mu bumwe. Yabasabye gukorana neza mu runani buzuzanya no kudatinya gusaba impanuro kuba bakurira hamwe hoba hari amakenga bagize kuri iki canke kiriya. Ati kuganira ni ikintu gihambaye cyane. Yaramenyesheje ko vyabaye ngombwa ko ubushikiranganje bumwe bumwe bushigwa hamwe kubera igikorwa cyo gukomeza inzego zo mu ntara kiriko kirategurwa. Ibikorwa vyinshi by'ubushikiranganje bizorangurirwa mu ntara, ahanini ubushikiranganje bukazoba buhamagariwe cyane cyane gukurikirana neza ibisata vyabwo bizoba bikorera hagati mu ntara. Inyuma yo gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama rukongera rukemezwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu yaciye aho umwanya nyakubahwa mushikiranganje wa mbere washikirize ivyavuye mu nama nteguza iyo nama nshikiranganje yari yarongoye ku magenekerezo ya 22 na 23 Myandagaro umwaka wa 2025. Ivyihweje navyo bikaba ari navyo byari ku rutonde rw'ivyigwa muri iyo nama nshikiranganje. Ubwa mbere integuro y'iteko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubunyamabanga nshingwabikorwa ibisata n'ibiro bijeje gusuzuma ibirangurirwa muri komine yashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Ubwa kabiri integuro y'itegeko risubira mu itegeko nimero 100/176 ryo kuwa 21 Mukakaro 2021 rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Icya gatatu cizwe n'inama shikiranganje ni integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100/111 ryo kuwa 30 Munyonyo 2020 rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Yashikirijwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Cakane cizwe ni integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Ubwa gatanu mu nama shikiranganje barize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none aho ni mu gihe ubundi yari mu mahanga mu rugendo rw'akazi. Bwa gatandatu inama shikiranganje yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bw'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none. Ubugirandwi inama shikiranganje yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka amasoko ntanganguvu amahinguriro ubudandaji n'ingenzi. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka amasoko ntanganguvu amahinguriro ubudandaji n'ingenzi.
ubw'umunani inama nshikiranganji yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yashikirijwe n'umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ubw'icenda inama nshikiranganji yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganji bw'inyubako uburaro rusangi ugutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho vya leta yashikirijwe n'umushikiranganji w'inyubako uburaro rusangi ugutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho. Ubw'icumi inama y'abashikiranganji yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi yashikirijwe n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Ubw'icumi na rimwe inama shikiranganji yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama yashikirijwe n'umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama. Ubw'ira cumi na kabiri inama shikiranganji yarize itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Ubwa cumi na gatatu inama shikiranganji yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganji bw'akazi abakozi ba leta no gutekaniriza abakozi yashikirijwe n'umushikiranganji w'akazi abakozi ba leta no gutekaniriza abakozi. Ubwira cumi na kane inama shikiranganji yarize integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru yashikirijwe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Ubwira cumi na gatanu inama shikiranganji yarize integuro y'itegeko ritangaza vy'imfatakibanza akarere k'inyungu rusangi kazoberamwo ibikorwa vyo kwagura ibiro bijejwe uruja n'uruza vy'ikobero muri komine Butihinda aho ni mu ntara ya Buhumuza yashikirijwe na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Ubwira cumi na gatandatu inama shikiranganji yarize integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100 agakoni 2071 ryo kuwa gatandatu Kigarama mwaka wa 2021 rishinga imirimo rikongera rigatunganya ibiro vy'umushikiranganji wa mbere yashikirijwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere. Ubwira 17 inama shikiranganji yarihweje urwandiko rwerekana urugero ntarengwa rw'amafaranga leta izokoresha mu gice ca mbere c'umwaka wa 2025 ushira wa 2026 rwashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none. Utuntu n'utundi umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yarashikirije urwandiko rwerekeye ishingwa ry'amanota asabwa kugira ngo umunyeshuri azoshobore kunguruza mu gisata cy'inyuma y'ishure shingiro uwo mwaka. Kugira ngo umunyeshuri yunguruza mu gice gikurikira ishure shingiro azoba afise n'imiburiburi amanota 70 ku majana 2 no kuvuga ivy135 muri ca kibazo ca leta. Ubwo rwandiko rurerekana kandi n'ibifatirwa ko kugira ngo abanyeshure barungikwe mu mashure atandukanye yaba ya leta afise uburaro canka yandi. Umunyeshure yemerewe kwinjira mu ishure y'uburaro ategeza kuba yarashikanye n'imiburiburi amanota 98 ku majana 2 no kuvuga ivy149. Mwomenya ko abana b'abatwa bafise uburenganzira bwo kwinjira mu mashure y'uburaro mu gihe bashikanye ya manota 35 kwijana ni mu ntumbero yo kubatera intege kugira ngo biteho kubandanya amashure. Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baritavye ihuriro ry'ubuhinga ryatunganijwe mu guhimbaza imyaka 20 uwo mugambwe uri ku burongozi hamwe rero n'umunsi wahariwe imbonerakure ku ncuro y'icenda. Afashe ijambo yagize ati uravye rero Burundi iyo buva n'ahantu kure mbere iyo Burundi bwari buri niho hatumye CNDD-FDD ivuka
niho hatumye tuja ku rugamba. Mushaka kumenya ingene Burundi bumeze, ni murabe rujya ruririmbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD, nibwo rurimwo imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD, nibwo rurimwo ivyo CNDD-FDD yagwanya. Yari kwigwanya bitahari. CNDD-FDD iharanira iki? Ni inama y'abanyagihugu iharanira demokrasi mu gihugu kigengwa n'amategeko. Uno munsi tuwuhimbaje Uburundi bwerekanye ico abarundi bari ko arabavukanye. Mwumve changement de mentalité, nta numwe abaye indongozi agiye kurya, ubaye indongozi ugiye kuri servir. Si emploi, ni mubimenye dutandukanye en cadre de l'État et en fonctionnaire de l'État. Kuko mwagize akamenyere mwumva yuko umengo mu fonctionnaire de l'État no mu cadre de l'État barasa. Sivyo, indongozi no mu cadre de l'État ari nome bashaka kuno mu munsi mu gitondo ku mugoroba kakuwe kubera bikunaniye. Nabo abo ba chef de zone baraye bashizeho mubimenye, abakuru b'ibitumba mubimenye, uzopfa gutsitara gatoyi kwaheri. Changement de mentalité nivyo vya mbere duhanganye navyo kuva mu vyiyumviro vy'igikoroni, kuko iribore ryose ryavuye mu bakoroni. Abakoroni barafashe igihugu, la souveraineté du peuple barayitwara bayishira hariya hejuru mu minwe y'akagwi k'abantu. Natwe duca tuvyogera ko tuguma ku karangamutima k'abakoroni. Il faut tout changer. Haciye haba amasengesho yo gushimira Imana kuri iyo myaka 20. Umukuru w'igihugu yaribukije yuko Imana idatora abakomeye ariko ko ikomeza abo yatoye. Ati nta mpamvu zo kugira ubwoba rero, atahubwo no gukora ibikunzwe n'Imana. Yaciye yongera avuga ati indongozi mwese mwatowe ntimwisuzugure, ntimwigire muri bantaco maze, mwumve ko mushoboye, mwumviriza bene gihugu kuko bateranije hamwe bose ubwenge ni bwishi. Ucu ugenda ukorere ku vyiyumviro vya bose urabe uzoca ushobora, ntagire wisuzugura. Mugabo kandi sindakubwiye ngo utisuzuguye nguce ugenda nk'umuntu yibona ahambaye ngo igigatanya wagenda gaye. Oya, menya yuko uri umuntu utwara abandi bantu kandi baciye ubwenge, ntiwisuzugure, hanyuma ubumvirize bizogera neza. Gira ukwizera ubushobozi bw'Imana, yuko Imana igushoboza. Wizere Imana kandi uyisabe muyage. Kwizera Imana rero ni ikintu gikomeye. Mugamburuke kumva no kumvira. Namwebwe bene gihugu ntimusuzugure uwatowe. Burya umurongozi nushake ube atari umugenzi wawe, umenye ko ari umugenzi wa mwese. Ntimusuzugure rero uwatowe, uwagenwe. Mumugamburukire, mumenye yuko ari umurongozi wanyu. Mu gihe mu mugambarariye ibintu birashobora gucangana ku mitumba, ku izone, ku makomine, mugamburuke. Umunwa wose uteza kuronka icyo ufungura, umufuko wose uteza kuronka amahera. Aho rero muce mwumva icyo bisigura. Dutegeza guhingura itunga Imana yaduhaye mu burimyi no guhingura irindi tunga Imana yaduhaye. Umuntu uronke icyo ufungura, umufuko uronka amahera. Ya kabiri, turi kuwe twese birashoboka byose. Ntihagire umuntu rero mwemera ko asigara inyuma, ntihagire ikigaba kibabamwo. Tugume tuzigendera kizo ngingo turi kumwe twese, birashoboka. umukuru w'igihugu yaragendeye mu bumanuko bw'igihugu aho yarajanywe no gushikiriza icese buramatari w'intara ya Burunga, umushinga amateka Mboninyibuka Parfait, hamwe rero na musitanteri wa komine Makamba Prosper Bizimana. Ibirori bikaba byabereye kuri stade ya Makamba, bose barabatekereye impanuro zitandukanye. Rero buramatari umenye yuko umukuru w'igihugu azokubaza ati ko mu ntara yawe tuhabona karenganyo kenshi nibiki, ko hacibwa izangondagonde nibiki. Buramatari acahamagara umukuru wa sentare y'intara ati mbwira ibi bintu bariko baravuga
ntibiki bisigurire kuko naje ndabisigurira umukuru w'igihugu. Uno munsi abakuru b'amasentare y'intara, sentare ntoyi umenga ni basinda bibazwa ntibindaba. Ubu rero dutangure kugarukira urwego rw'ubutungane. Ubutungane rero mumenye yuko umukuru wa sentare y'intara ni igishigikizo ca buramatari, kuko buramatari ni waraba kwa bene gihugu bamerewe neza batari mu myidodombo. Iyo bidodomba buramatari menya bidodombera iki? Buramatari umenya ico ujejwe. Wewe utegerezwa kumenya ikintu giteye ingorane n'ikihe, twatoye umuti uwuhe. Murumva nk'abo bene gihugu biraryoshe buramatari we bagiye hamwe bakicara hamwe bavuga bati turakeneye ikiraro n'iryo terambere. Utegereza kumenya abene gihugu akantu gahaze n'akahe, twige ingene tuzogatorera umuti. Ivyo ni mwebwe indongozi mutegerezwa kubibona. Indongozi muza murumviriza ivyo mujejwe. Aha muri kumwe n'abasaseredoti, muri kumwe n'abapasitori, bose barafise abo barongoye kandi iterambere riko riraza. None rero murumva ko mutahe tuwufise. Ubu rero dukorera mu mbono kazoza yo Burundi buteye imbere. Tugerageze mu 2030 tuze twe twahashitse. Nico gituma rero indongozi nshasha zije zikorere muri uwo mugambi turimwo. Abene gihugu rero namwe ico ndabasaba mwumve yuko umwe wese ategerezwa kuba afise imbono kazoza mu muryango wiwe. Nagira rero ndabagira inama ku kantu kugira ngo mwikwangure mwebwe nyene mubone iyo intara ikomine iri kwiraja, mugende mwicare hamwe murabe igikorwa mwokora mwihe iminsi 100. Uti mu minsi 100 tujya twihatire kuri iki. Nimwamuvuze muti twihatire ku gikorwa kijanye n'ubutungane, nimwamuvuga muti twihatire igikorwa kijanye no guca imiserege, mugabo muvuge muti tujya dukora ikintu mu minsi 100 tubone ingene aho tuzatugeze, kugira ngo itariki 31 z'ukwa 12 muce mugira icegeranyo tubone ikintu cyakozwe, kandi nico kica cerekana ko mugiye guca ugwevu. Izi ndongozi zagenwe n'izatowe rero mubagamburuke, mubaterera ivyiyumviro, kuko iterambere ni irya mwese, ni iry'intara. Buramatari bigenze nabi ibintu ntiba bimeze neza. Ndabasaba rero yuko mwobagamburuka. Abajejwe amashengero n'andi mashirahamwe y'iterambere nabo mufashe, kuko namwe hajya muri mwoshobora bajya bose murongoye bakaba abantu bashobora gukora. Arashobora kuba amakoperative y'iterambere, ajya amatongo yose arimwe ivyatsi bitaribwa tubihindura ivyatsi biribwa. Inyuma y'ivyo birori nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yarishikiye kuri uzijiji, aho abene gihugu bariko bariyubakira igitarwa gihuza imisozi ya Rushemeza, Nyagwaga na Muzima ya zone Muzenga muri komine ya Bururi. Kikaba gifise agaciro k'imiliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi. Yagiye abaterereye imifuka 200 y'isima. Abateye intege rero Imana ibahezagire. Mu gusozera kino kiganiro turabashikana kuri stade Ingoma y'Igitega, ahabereye ibirori bikomeye, aho imbonerakure zahimbarije umunsi wazihariwe ku ncuro igira 9. Umukuru w'igihugu yatanguye kuvuga ati CNDD-FDD Ramba, CNDD-FDD Komera, abagumyabanga komera. Uburundi burerekanye yuko bufise kazoza, ari igihugu cy'umwizero. Uburundi burerekanye inkomezi zabwo aho zihagaze. Mu byo twamye duharanira n'amahoro, iterambere, ku buryo umurundi wese atunganirwa mu vyiwe no mu biwe. None imbonera kurejeje kutwereka yuko ku kibazo c'amahoro carakemutse. Carakemutse ikibazo c'amahoro. Uburundi tuzobuhagararira bube koko igihugu kitavogerwa.
iki gihugu cy'u Burundi kuva kera na rindi cyamye ari igihugu umugabo wese yari intwara muheto, umugabo wese yari ingabo y'igihugu. None turabonye ko dufise uruvyaro rushasha mu migambi tugiye gukomeza kugira ngo amahoro akomere mu Burundi. Tuzokora ibishoboka vyose umugabo wese ari muri iki gihugu abameze nk'umusirikare. Umukenyarugamba yumve ko nawe nyene ari umukenyarugamba ari ku rugamba kandi abishoboye. Bajeje kuvyerekana mu mbonerakure. Amahoro tuyahagararire, nihagire n'umwe azoshobora kutwononera ngo dusubize intambwe inyuma. Umwe wese ahari ku metero agume ahacungereye. Hanyuma rero duce duhangana n'ikibazo cy'iterambere. Turi bamvuye kure, Uburundi twahejeje kugira umushinge, ubu rero tugira tuduze impome twubake amagorofa. Tugira twubake Uburundi kuko umutahe twaramaze kubona turawufise. Kuva uno munsi tumenye ko turi ku rugamba, urugamba rurwanya ubukene. Ntihagire usubira kwidogera ubukene, ahubwo kubona rero hariho ivyo rutarashikako, niba kwe turose cyo kugira urugamba. None wogwana udafise uwo mugwana. Ntihagire widodombera ubukene, ubukene urabutera kandi tukabutsinda, turamaze kubibona. Dukomereze aho nyene kugira ngo ntihagire intambwe yo gusubira inyuma itubanaho. Akaraka ko gukengurukira abarundi bose iyo bava bakagera, kubona bose baragize umutima wuko tubona kumwe iyo tuja. Baraye bavyerekanye mu matora aho twese twahundaye kuri programme imwe, tukaja kubigabo n'imigambi imwe. Abarundi bose ndabakengurukiye, baba bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bose, kuko barerekanye yuko ubu abarundi tuvuga rumwe. Igihugu carasubije hamwe, ubu ibibazo twari dufise vy'ubwoko twabonye ko twabitsinze. Ni intsinzi ikomeye. Umukuru w'igihugu yaciye asaba abarundi bose guhagurukira rimwe bagahindura ibintu mu mwanya muto. Ibibazo twari duhanganye navyo kuva mu 2005 twabonye yuko twamaze kubinesha. Ubu rero duhaguruke twese dufise umutima nk'uw'inkona. Duhaguruke dufise umutima nk'uw'inkona. Inkona icambere nuko nimbonera kure. Inkona ibona kure ikagira imbono kazoza, hanyuma ikaguma kuri iyo mbono ntawitesha umurongo. Natwe rero abagumyabanga ku murongo turiko ntihagiye n'umwe azodusamaza ngo aduteshe yangumba. Inkona ntigendana n'imbundege. Inkona iraguruka gusiga abandi, irabenurira. Abagumyabanga mwese muve hasi, twenurire ibinebwe byose iyo biva, ku buryo bizosigara biradukurikira. Ntituze rero turicarana n'imbundege abantu ataco bamaze bama ku marigara. Inkona ibonye ikibazo ntibihiriwe. Inkona ihangana n'ibihuhusi kugira ibirengere. Ivyo mubona rero bimeze nk'ibihuhusi umenga n'ingorane, menya yuko rero ariho twebwe tugiye gukora, kuko inkona ihangana n'ibihuhusi vyose. Ikintu mubona ngo n'ingorane, menya yuko ari ibakwe turose, turarose ikiraka iyo ubonye ingorane. Inkona nticudika n'ibihuna. Inkona icudika nabo bavuga kumwe bose babona imbona kazoza, kuko nabwiye ko itigera iva ku ntumbero yayo. Ntimuze rero mwigire mucudika n'abashaka kubacurika, bashaka yuko umuvuduko turi kusubira inyuma, ahubwo mu bakwege ukuboko. Inkona iriyubura. Inkona iyibonye ivyifise ataco bikimaze iravyikurako. Natwe harageze yuko rero ibintu byari byatubereye ingorane tuvyikurako. Abari baramenyereye kurya badakoze vyikureko. Abantu bose bumve yuko dutegereza kubeshwaho no gukora, uwo ari we wese agakora. Inkona iyo yumvise ishaje irikura kwa mababa,
ikikura ko n'urya munwa iyo tagishoboye gukora hanyuma ikinagura. Natwe CNDD-FDD irerekaye ko ishobora kwinagura. Dufise imbonerakure, dufise ibiswi vy'inkona, tubandanirizaho imbonerakure nazo mwe muritegura yuko muzosubiraho twari turi, ibiswi vy'inkona bibasubirire navyo bivyara ibindi biswi vy'inkona kugira ngo tuze duce wa mugani udahera. CNDD-FDD itegerezwa gushikana Burundi aho bose bazovuga ko ari igitangaza. Ntimutinye ngo hariho aho mubona ingorane. Inkona kugira ngo ishobore gushikira imbona kazoza yayo itegerezwa kuva mu cari ikaraba igakora ikava mu binyana. Namwe rero ntimutinye kuruha. Inkona ntijya icitiyiciye. Inkona kandi ntijya ibore. Inkona yama iri kwirya imfungurwa shasha. Nico gituma kizira ko twicara dutegereza kuguma turiko turazana bishasha kugira ngo natwe tugumane ubwo bukomezi. Twese rero tuve ngaha tuzi yuko turi inkona. Tugende nk'inkona, dutambuke nk'inkona, dukore nk'inkona, twiyumvire nk'inkona. Abarundi bose baze babone yuko umugambwe CNDD-FDD wababereye kirumara. Bamwe bose baze bawigine. None rero tuve ngaha dufashe indi ngingo. Tuve ngaha tuzi yuko mu myaka 5 ikurikira tuzoba turi mu isabukuru y'imyaka 25. Imyaka 25 turazi icarico umuntu abageze mu bigero. Muri iyo myaka 5 dukora ibishoboka vyose ntihagire umwe muri twebwe mu bagumyabanga atazoba afise umuriyoni ku mupfuko. Uwo ari we wese kandi bizoshoboka. Twarabibonye ko bishoboka. Tuje ku kivi rero twese tugize urunani. Ubu mu Burundi nta mukeba kihari, twese turi bamwe. Abarundi twese tugira urunani rugana ku iterambere rirama kuko birashoboka. Umutahe nababwiye ko tuwufise. Turafise iki gihugu ciza kibereye uburimyi, turafise ubutare, turafise abarundi b'inkerebutsi, abarundi baciye ubwenge. Uwo mutahe urakwiye kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere. None rero mwese abarundi ndabipfurije umunsi mukuru mwiza. Umunsi mukuru utwereka neza yuko gutera imbere bishoboka. Umunsi mukuru twabonye yuko abarundi twamaze guhindura ingendo. Aho muri hose rero muze kugira umunsi mukuru mwese mukanyamuneza. Muzi yuko aho bukera tuja ku kivi. Imana ibahezagire. CNDD-FDD ramba. Ivyo birori by'uwo munsi byaranzwe ni defile y'agakura yamaze amasaha hafi 4.
nino ngaho dusozere kino kiganiro nimugira amahoro ahiwanyu.